Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije mbahaye ikaze jewe Jean Manirambona muri kino kiganiro cacu cuno musi ni ikiganiro yaga muganga gisanzwe gicishwamwo impanuro ntungamagara hamwe n'inyigisho ntungamagara. Iki ni igice ca kabiri c'ikiganiro twabashikirije ubuheruka tubabwira ku ndwara za estoma. Uyu munsi rero muri kino gice twagomba turabire hamwe indwara zishika kuri 8 za estoma, ibibazo 8 estoma ishobora guhura navyo kandi umuntu bigasaba yuko avyivuza kwa muganga. Ni izihe ndwara? Kuko murabizi hari igihe umuntu novuga ngo agira ivyo bita ngo ni automedication, ugasanga umuntu wese agakumye kose ngo ngwaye estoma. Hari n'igihe usanga umuntu yemeza ngo agwaye estoma mugabo atazi ngo estoma mu vy'ukuri ngwaye niyo mu bwoko ubu n'ubu. Rero muri kino kiganiro nibakurikirana neza uraza kumva ko hariho ubwoko bwa estoma kumbura utarunazi ko bubaho, ugasanga ni mpaka uje kwa muganga kugira ngo bimenyekane. Muri kino gihe abantu baragwiriye, amafarmasi yaragwiriye, abantu novuga ngo basigaye biyorohereza naho bavuze ngo inzira ya hafi yamaze abaca nk'ebariya. Ariko mugabo rero mu by'ukuri hariho ibintu bimenyekana ari uko ubyivuje ukabyisuzumisha kwa muganga bakabikubwira. Iyi ndwara ya mbere tugomba kubabwira muri zino ndwara zishika kuri 8 za estoma ni indwara bita ngo ni gastrite. Haba habayeho inflammation cyane ko ni inflammation de l'estomac, haba habayeho kandi infection ko twarabonye yuko iyo bita Helicobacter pylori ari bacterie, ari umugera, ari novuga microbe iyo ibaye muri estoma ikagwira ikagira ne umuntu akayimana igihe kininiya hagere igihe rero igacera indwara muri estoma. Rero iyo ni indwara ya estoma, haba habayeho cyo twita ngo ni inflammation rero ya estoma. Ngaha amanote mfise mu gifaransa avuga ngo inflammation de la muqueuse souvent due à la bactérie Helicobacter pylori entraînant des douleurs et de brûlures. Iyi ndwara ya estoma kumva igifaransa nibaza ko mwamaze kuvyumva, ni ukuvuga yuko iyo ndwara rero haba habayeho ubwandu butewe canke buturutse ku mugera witwa Helicobacter pylori, hanyuma ivyo bigatuma umuntu agira ububabare muri estoma kandi akumva umengo muri estoma hariko haka umucanwa, akumva umengo muri estoma hahiye kandi akuva muri estoma ababara. Muri ico gihe niyo ndwara n'ubwo bwoko bw'indwara abarwaye muri estoma. Indwara ya kabiri ni indwara bita ngo ni ulcère gastrique canke iyo bita duodenale. Iyo nayo munyemerere ndabisoma kugira ngo kumbure uvyumva vyumve umuntu atari aravyenterprete ukundi kuntu kumbure. Ni plaie ou érosion de la muntunge ndi kwibarabara nyene murumva hitamwe ibindi. Plaie ou érosion de la paroi stomacale souvent causée par Helicobacter pylori, murumva ko n'ubundi garutse, pouvant provoquer des saignements. Iyi ndwara bita ngo ni ulcère gastrique canke duodenale ni igikomere, ni igisebe co muri estoma canke aho novuga ngo umuntu aba yameze nk'aho umengo novuga ngo hakungutse indani gutya hari indani muri estoma. Cyane cyane no kuvuga iyi paroi stomacale, no kuvuga ko turavuga kajya kabiri k'indani muri estoma niho haba hageze, haba hakungutse canke haba hari igikomere kinini yabivanye n'ivyagiteye urugero ubushobozi canke se ubukari uyo mugera watumye haba iyo ngwara. Hanyuma rero ivyo navyo ngo bikaba bishobora no gutuma uyirwaye agira desenyema, ni kuvuga ava amaraso, akaba ico kuva amaraso naco dushobora kubibonera hehe? Dushobora kubibonera mu kuyadahwa canke no mu kwituma mu gihe novuga ngo ivyo yariye bivuye muri estoma bigiye bivanze n'amaraso yavuye. Urumva yuko uyo muntu swate amaraso ashobora kuyadahwa canke naho akazana na hariya mu mwanda novuga ngo mukuru. Iyo ni indwara ya kabiri. Indwara ya gatatu nayo
niyo bita ngo ni reflux gastro-œsophagien. Iyo nayo novuga ngo ahanini ni ikirungurira. Ngaha aya manote mfise avuga ngo remontée de l'acide gastrique dans l'œsophage provoquant des brûlures. Ni ingene acide mu kirundi ngene acide yede ni ukuntu nyene iyo ntuzeye novuga ngo haduga ikirungurira. Ni umube munyemerere mvuye gutyo umube usa nuko umuntu abaye umenga arasha atura umube novuga ngo uturira, ariko mugabo cyane mwumve kwiki ahanini mu mvuga itumbereye ari ikirungurira. Nico kiyo kiravugwa ngaha. Iyo nayo bari indwara ya estoma. Iyo ni ya gatatu. Ya kane niyo bita ngo ni hernie hiatale. Iyo nayo mu gifaransa ngaha byo bivuga ngo partie de l'estomac qui remonte dans le thorax favorisant le reflux gastro-œsophagien. Iyo ngorane nayo cyangwa se iyo ndwara ya estoma yo muri ubwo bwoko bita hernie hiatale, no kuvuga ngo nagahimba cyangwa se ni gice ca estoma kiduga kikamera kigomba kuduga ino ruguru mu gikiriza, hanyuma kigaca gituma haza harabaho rero n'ibyo bijanye na nikirungurira. Tukirungurira naho ngwa ko umuntu aturo novuga ngo umube yumva kumenga urimo acide ibintu nyine nk'ivyo yumva nyine umengo biragirane umenga acibira nk'usha nyine ibintu nyine nk'ivyo. Ikirungurira naho twumvikana itahuritse ukumva nyine umengo sinzi ngene vyagenze. Iyo yari ingorane ya kane cyangwa se ingwara ya kane mu ngwara za estoma. Ingwara ya gatanu ni cancer de l'estomac n'ubuheruka twarayivuzeko. Iyo nayo ni tumeur maligne souvent liée à une inflammation chronique. Iyi cancer yo muri estoma ni ikivyimba cyo muri estoma gishobora gukomoka cyangwa se guterwa nuko wamugera witwa Helicobacter pylori umuntu yawumaranye igihe kinini yamuriwe atigeze avurwa ngo uwo mugera wicwa cyangwa se ukurweho uranduranwe n'imizi. Hanyuma hagaca haboneka rero ico kivyimba arico ca cancer de l'estomac. Twarabonye mu biganiro cy'ubiheruka ingene iyo cancer de l'estomac iza mu kibanza ca gatatu c'amakanseri ahitana abantu benshi kw'isi. Hanyuma intuzi ya gatandatu nayo niyo bita ngo ni dyspepsie fonctionnelle. Iyo dyspepsie fonctionnelle ivuga ngo trouble digestif persistant sans cause organique évidente. Ni ingene umuntu yumva agubwa nabi muri estoma, ibyo ariye ntibimugwe neza, ntibihoke n'ingoga, nyine ata mpamvu igaragara izwi yoba yabiteye, ugasanga nta kibazo afise muri estoma, bapimye babona nta kibazo afise, mugabo uyu muntu akagubwa nabi. Ni kuvuga kandi bikamara igihe, kandi mugabo bakurikiranye ntibabone ikibazo cabiteye catumye habaho iyo novuga ngo biba mal digere ivyo yafunguye. Ikibazo ca cindwi naco nico bita gastroparésie. Iyo gastroparésie nayo ni vidange lente de l'estomac fréquente chez les diabétiques. Ni ubwoko bw'indwara ya estoma aho ngo ivyo umuntu yariye biteba, novuga ngo guhoka, ugasanga birateba kurengana muri estoma. Mugabo kandi ngaha berekana yuko ngo ikunda gufata cyane abarwaye diabete. Indwara ya munani yariyo ya nyuma muri izo turiko turavuga zibangamira estoma canke umushishito mu kirundi kumbure, ni indwara bita stenose du pylore. Iyo stenose du pylore nayo ngaha amanota mfise avuga ngo épaississement bloquant la sortie de l'estomac. Ni ingene hariya novuga ngo ibiri muri estoma bisohokana cyangwa se bisohokera hagira nte novuga ngo haba epe, ukuvuga hakagira ntakamera nkaho mengo havyimbye hagaca huzurana, hanyuma bigaca bigira nte bigaca bibloka, bigaca novuga ngo bitangira umwenge ivyo umuntu yariye byogira nte byosohokana mu gutyo ugasanga novuga ngo inzira ivyo umuntu yariye bisohokanamo bivuye muri estoma bija mu mara hirya no hino mu mubiri, ugasanga rero aho hantu hameze nk'ahipfungana, nk'ahipfunga cyangwa nk'ahazibira. Muri ico gihe urumva nayo nyine iba ari indwara
ya estoma. Mu kiganiro c'ubukurikirano tuzoja turabira hamwe rero mbega none ibimenyetso vyovyo bimeze gute, umuntu ko muri yo bakunda kubona muri rusangi abibonye hava yimvira iyo bijaho ndashobora kuba afise ikibazo ca estoma. Bakunze ikiganiro yaga muganga, mwabaye imfura, mwabaye intore, mwabaye abana beza gukurikirana ikiganiro cacu kuva mu ntango gushika hano kirangiriye. Wewe ukiri mushasha wipfuza gushishikara kumenya ibitari bike ku bijanye n'amagara meza biciye mu mpanuro ntungamagara hamwe no mu nyigisho ntungamagara, turabahaye ikaze mwiyaboneshe kugira ngo igihe cyose dushitse kuri kiganiro uzoce uronka ubutumwa bukumenyesha ko hari ikiganiro twashizeko, no gufyonda kuri sabone canke subscribe, hanyuma tucona no kuri iyo nzogera kugira ngo uzoze uraronka ubutumwa bukumenyesha ko twashizeko video. Jewe Janvier Manirambona mwari muteramanye ndabikebanuye, ni aho ubutaha.